Si la sous-colline Taba de la colline Shanga en commune Buhiga de la province Karusi, nous sommes au centre du Burundi, vit une communauté de pygmées d'Ibatwa. Isolée du reste de la communauté, la poterie est l'unique source de revenus pour ces indigènes. Dans le contexte mondial dominé par la pandémie de coronavirus, comment est-ce que ces derniers parviennent-ils à faire face à cette pandémie? Jacqueline Kamariza, mère de 6 enfants, à l'âge de 35 ans, dit connaître les mesures barrières contre la COVID-19, mais que le problème reste celui de la pauvreté qui fait que l'accès aux kits de protection et au savon pour le lavage des mains soit une problématique. Ku nyigisho baduhaye inyigisho z'uko twakaraba amazi meza n'isabune, hanyuma iyo hageze gufungura abana bakabakarabya bakagira iminwe myiza, hanyuma kugira bashobore kwikingira coronavirus. Jewe agasabuni ntako shoboye kuronka ko ndi n'imfuvyi n'abana n'imfuvyi, ariko jewe agasabuni barakaraba nk'uko nyene Imana yonyene yitwikingiye, kandi kugeza uno munsi isabune yo koga ndayikesha Imana. Narose nk'umuntu ampa nk'akagero canke nkaraba n'undi muntu yompa agasona ati akira amajana 2 genda ugura isabune yo koza abana, sindonka na kimwe. Ce point de vue est partagé par Espérance Ndaishimiye, âgée de 25 ans. Elle est mère d'un enfant. Elle explique que la pauvreté dans laquelle croupissent la plupart des ménages ne facilite pas les initiatives de la protection contre le coronavirus. Ici, elle met un accent particulier sur la hausse du prix du savon qui est passé du simple au double. Amazi yonyene tuyavoma mu mwonga, ariko isabune kweri nk'ubu zitera zizimba cyane. Biragoye kurusha kuronka isabune buri mwanya wo kumukaraba. Biragorana cyane gose, turetse no kubana n'abantu bakuze isabune iragoye cyane kubera zitera zizimba. Urabona nk'irya mbere z'iryo sabune z'ubururu twazigura 105 muri ico gihe babimiriza, ariko ubu yigeze kuri 225. Turafa gukaraba ayo mazi nyene agaragara cyane nyene wavyibutse ukavuga ati sinomura mutsiga muntu ubu nta namuherutse ko utazi yavuye. Twaje nyene tusanga twavyikingiye kandi ho n'Imana nyene dukingiye. Sinzotuma Mathieu, âgé de 65 ans, il est le chef de la communauté Batwa de la sous-colline Taba. Si ce fervent croyant de l'église de réveil reconnaît l'importance du respect des mesures barrières, il fustige la discrimination à l'égard de cette communauté qui, selon lui, les exclut des campagnes de sensibilisation et de l'accès aux kits de protection. Mu miryango y'abatwa gukaraba isabuni ntivyoroha kuko aha turashobora kumara nk'indwi nka zibiri umuntu acirukanga ko gasabune kuko isabune yaraduze iyo twaratugura 200, umuntu agakaraba n'umuryango w'ugakaraba utuyigura 500, 600. Aya 600 rero utagiye utarose umuntu aguhakaraka canke ngo uhebe nkako kagotigoti nawe katariko nyene ngo wemire ugatange umugwazo, nta gasabune ushobora kuronka. Ako twarunka kose yaba anza agaragara twarayakaraba, hanyuma mu gufungura tugakaraba, haya tugiye kuryama n'ubu tugenda dukaravye coronavirus kubera ko batubwiye yuko iza mu muyaga. Jewe nibaza yuko kwikingira umuyaga kubitokunda. Aho nyine kuva mu gitondo twagumanye umuyaga gushika n'uyu musi nduracureha. Gusa igikuru abategetsi bokora mbere cyane mwebwe nyine abamenyesha makuru, kuko ni mwebwe mutubonera kure, kuko nivyo twumva vyinshi tuvyumva kuri mwebwe abamenyesha makuru. Mugabo mu nzego z'igihugu twebwe nta mukuru w'umutumba dushikira ati mwebwe muragira iki, nta mu chef de zone adushikira ngo ati mwebwe muragira iki, nta mustanteri wacu azavuga ati mwebwe mwabatwa mwe murakora kugira ngo ikingire coronavirus. Tuvyumvira hamwe muri rusange twese tubikora uko abantu babikoze. Pour d'autres comme Anne-Marie Ndaishimiye, la COVID-19 est une maladie domesticale, d'où le respect des mesures barrières est un impératif pour venir à bout de cette pandémie. Corona iza mu mwanda, ukudakaraba, kudakaraba isabune n'amazi, ukakutwika itwarete ukashika ufata igikombe ugaca unywa amazi, ushobora ugaca urya ifungurwa udakarabye. Bikire yuko ubanza gukaraba n'isabune, kuryama kandi ugaca ukaraba n'isabune no ku maguru ukashobora kuryama. Uriye udakarabye ucugwara ugatura, uramukanye n'umuntu kandi ugacugwara, guhemeranira kandi n'umuntu kandi impemu zigahura
naho nyene kandi ni bibi guhemeranira ni bibi wishaka impemu ziwawe izihemeranire n'uyundi soje wewe ufukamwa tuburose tugushaka umunwa ngaha gutya nongaha gutya gashapfa gufunga amazuru gahe duhemeranire dufate nk'umuntu avuye nko ngaha agenda nk'imuyinga atakafise nk'injira n'imodoka uyinjiramo ugafise kumunwa utafunza amazuru no kumunwa uyinga ntibinjira. Mais que faut-il pour que ces batois puissent efficacement faire face à la Covid-19? Jacqueline Kamariza semble avoir perdu tout espoir. Ibyacu biracu no kumana biracu twebwe aha haragera n'igihe turara ubusa indwi yose igahera ukwezi kugahera abana basumbira mu murima w'umunyagihugu tukaba mu kurya amakofe cyangwa tutari amakofe bakadutwara agasi twadufise twakuramo n'isogoro cyangwa n'isobe ariko kugico turashima Imana nko ngaha barahafashe umwana yononye ikintu barahafata twaratanze ariko ibintu by'inzara ariko ubu cyari mitende twagenda no mu isoko tukaronka ariko ubu batubwira ati bazateka amasafuriya natwe turavyitekera none ubu hoho tugiye kuba bande ko bariko baravuga ko inkono bazihibye. Cela étant, l'alinéa D de l'article 7 de la Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, adoptée en 1989, précise que l'amélioration des conditions de vie et de travail des peuples intéressés, de leur niveau de santé et de l'éducation, avec leur participation et leur coopération, doit être prioritaire dans les plans de développement économique d'ensemble des régions qu'ils habitent. Les projets particuliers de développement de ces régions doivent également être conçus de manière à promouvoir une telle amélioration.